Yesai bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu baye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira amateka ajanye uko umwami w'u Burundi yima canke yimikwa. Uburundi bwahoze ari ubwami gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 966. Igihe ubwami bw'u Burundi bwatanguriye ntikizwi neza. Mu bashakashatsi harabavuga ko bwatanguye mu kinjana ca 15, ariko abami batanu banyuma bo imyaka batwaye irazwi. Hano turatangurira ku mwami ari we Ntare wa kane Rugamba. Yatwaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 795 ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 852. Mwezi wa kane Gisabo yatwaye nawe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 852 ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 908. Mutaga wa kane Mbikije yatwaye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 908 ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 915. Mwambutsa wa kane Bangiricenge yahereye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 915 ageza ku itariki 8 mu Kakaro igihumbi kimwe amajana 966. Umwami wa nyuma w'u Burundi ari we Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye yahereye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 ku itariki 8 mu Kakaro agera ku 28 mu Nyonyo igihumbi kimwe amajana 966. None iyimikwa ry'umwami mushasha ryagenda gute? Ryabera he? Umukurambere akaba n'umwigisha wa kaminuza mu mateka n'akahise Professeur Emile Mworoha ubu ari mu kiruhuko c'izabukuru yabisiguriye insamirizi y'abongereza BBC. Hano yavuze ati ibirori by'imikwa y'umwami mu Burundi byama bibera imuramvya, bikaba mu bice bitatu no mu bibanza bitatu nyene bitandukanye, ariko byose biri mu ntara ya Muramvya. Abo bita ibishegu canke abapatiri ba Kiranga ngo nivyo byasuzuma kugira bimenye umunsi mwiza uzobera ko ibirori byo kwimika umwami. Mu kubumenya Mworoha avuga ko babaga intama hanyuma bagasoma mu nda yayo ibimenyetso bibabwira umunsi mwiza uwo ari wo, nabo bagaca bawumenyesha abajeje gutunganya ibirori. Ibirori n'imigigwa yo kwimika umwami ngo byatangurira mu kiyaya c'abami mu mahwanyi y'inzuzi za Mucece na Nyavyamo mu ntara ya Muramvya. Ngo aho niho hahurira abaganwa, abatware, abatongore canke ngo abantu batunze inka nyinshi n'abaganuza abakurikirana ibijanye n'umuganuro. Emile Mworoha avuga kandi ko haza n'abandi bantu benshi baje baherekeje abaganwa n'abatware bavuye irya nino mu gihugu, bazanye inka, inzoga z'ubuki n'ivyimburwa bitandukanye. Iryo sinzi ry'abantu ryakoranira muri ico kiyaya kugira yerekwe umwami mushasha. Uwo munsi inka zaca zishoka kunywa amazi aho mu cambo ca Mucece na Nyavyamo. Zaba zinyotewe cane kuko zaba zimaze iminsi zidashoka. Imbere y'icambu izo nka zashokamwo haba hashizwe umuhungu w'umusore yatoranywa mu muryango w'abahigwa kugira azobe incungu ku munsi wo kwimika umwami. Izo nka zishotse zamucako zimuhonyora gushika hapfa. Umwigisha Mworoha avuga ko uwabaye incungu mu gihe umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge yimikwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 915 azwi ku izina rya Ntamobwa. Ngo yajanwa muri ico cambu yahawe inzoga y'ubuki iboreza cane. Incungu imaze gutangwa ngo rero umwami yaca yerekwa igihugu. Umwami kenshi yaba akiri muto, umwana muto cane. Bamuzana yicaritswe ku mfizi y'inka bita Semasaka, akerekanwa n'umuganwa mukuru. Mu bimenyetso umwami mushasha yahabwa harimo isinzo nyabarima ariyo inyundo, ingoma ya kagenda hamwe n'icumu. Umwami amaze kwerekanwa hari umuntu yitwa umuguruzi w'inyoni yahabwa inka y'isave, ni kuvuga inka itabyara n'isuguru y'impene, agafata inzira akagenda gukura umucafu wose wobuza umwami gushika ku ngoma no gutembera igihugu neza. Umwigisha Mworoha avuga ko uwo muntu atawomenya iherezo ryiwe kuko ntiyasubira kugaruka ibwami. Professeur Mworoha avuga ko atazi niba umuguruzi w'inyoni hari umuryango runaka yatorwamwo nka kurya kw'incungu.
Ibirori byo mu kiyaya ca Nyavyamwo na Mucece biheze, abantu bose baraho baca baduka ku musozi wa Rubumba muri Kiganda, aho umwami yaje gutera ibigabiro. Ibyo bigabiro ngo byari bigizwe n'ibiti by'ubwoko butatu: ikivumu, umurinzi n'igitongati. Mworoha avuga ko ibyo biti kimwe kimwe cyose cyari gifise insiguro canke akamaro bijana. Nk'akarorero, ibishishwa by'ikivumu nivyo byakogwamwo impuzu zo kwambara, umurinzi nawo ugakogwamwo ivyansi. Ibyo biti byararamba cane. Nk'ikivumu cyatewe na Mwezi Gisabo igihe yimikwa mu mwaka w'1852, Mworoha avuga ko yakibonye mu myaka y'1960, bivuze ko cari kimaze imyaka irenga 100. Bivugwa kandi ko umwami ahejeje gutera ibigabiro yaca ahabwa umukobwa yateguwe kugira ngo baryamane, bagirane amabanga mpuzabitsina. Uwo mukobwa nta wundi mugabo yapfa asubiye kuronka, yaca aba Mukakagenda, ni ukuvuga umugore w'ingoma Kagenda, niwe yabajejwe kuyitaho. Umugirwa wo gutera ibigabiro uheze rero, nanone kandi abantu baca bunguruza bakaja ku musozi wa Kivyeyi. Umwigisha Mworoha avuga ko aho rero ariho habera ibirori nyamukuru byo kurya, kunywa, gutamba, kugabira no kwivuga umwami mushasha. Abantu ngo barubaka insago, ni ukuvuga ati utuzu tw'igihe gito zo kuraramo igihe ibyo byose byaba biriko biraba. Umwigisha Mworoha abandanya avuga yuko ibirori byose byo kwimika umwami byashobora kumara iminsi 3 canke 4. Ahanini vyitabwa n'abagabo, ariko abaganuza ngo barashobora kuzanana n'abagore babo. N'abantu ba hafi yaho bibera barabyitaba atakuvangura. Aho hose ibyo birori rero byabera hatumirwa abantu benshi, ngo n'umugabekazi nyina w'umwami yaba ari muri ibyo birori n'abagore bamuherekeje. Nuko rero bakunzi ba PITV, aya niyo mateka ajanye n'ingene umwami w'u Burundi yima canke yimikwa. Mugire like, ni kuvuga yuko mukunda kino kiganiro cacu, musige commentaire ico mukivuze ko, mugisangize n'abandi ariyo partage. Mwari kumwe na Moses Angelo, bye bye.